Ndaguhaye kaze wowe ufashe kano kanya kugira ngo ukurikirane kino cigwa ano majambo ngiye kuganira namwe. Nitwa NIYONIZIGIYE, ndi mu rukurikirane rw'inyigisho zivuga ku mategeko 10 ku mabwirizwa 10 Imana yahaye Abisirayeli, ariko kandi iciye muri bo yashaka ko amahanga yose yo mw'isi ashobora kugendera munsi y'amategeko yayo. Itegeko ndiko ndavuga ko ni itegeko ridusaba kubaha abavyeyi bacu. Naravuze ico bisigura, naravuze ibyo dukwiye kwirinda mu migenderanire dufitanira n'abavyeyi bacu, naho vyo bavyarabagoye ntibadukorere ibyo twifuza kuba baradukoreye. Nashaka rero muri kino cigwa nerekane ingene kubaha abavyeyi bigira ingaruka nziza ku buzima bw'igihugu. Usoma iryo tegeko ukuntu ryanditswe rivuga ngo wubahe so na nyoko kugira ngo urambire mu gihugu jewe uhoraho nzoguha. Ariko imbere y'ukuja muri aka gace gahereza iri tegeko, ari nako nza guteba ko muri kino cigwa c'uyu munsi, ndashaka mbanze nsoma yandi majambo ari mu Migani igice ca 30 kuva ku murongo wa 11 gushika ku murongo wa 14. Burya abantu baratandukanye, inzunganwe ziratandukanye. Mvuze inzunganwe n'amageneration, hariho amageneration y'abantu bari ku rutonde rwiza bafise ikizira mu buzima bwabo. Abantu nk'abo nibo bashobora kubaka igihugu ciza. Hakaba n'abandi umenga nta kibagera, umenga nta karimbi bagira mu buzima, ibintu byose bumva umenga baravyemerewe. Abantu nk'abo barasenyura ibihugu vyabo. Aya majambo yo mu Migani avuga ngo hari urunganwe rw'abantu batuka base, hari urunganwe ntibahezagire ba nyina, hari urunganwe rw'abantu bibwira ko batunganye ariko ntibuhagiwe imyanda yabo, hari urunganwe rw'abantu emwe ingena amaso yabo yashira hejuru n'ibigohe vyabo bikagira ubwibone, hari urunganwe rw'abantu amenyo yabo ni nk'inkota n'ibijigo vyabo ni nk'imbugita, ngo barotse impahazwa bazimare mw'isi n'aboro babamare mu bantu. Uko urunganwe rumera kenshi bivana n'ingene urunganwe rw'imbere yago rwavyifashemwo. Iyo habayeho ibihe byo gutandukanya umwana n'umuvyeyi, kubaha umuvyeyi ntibibemwo, bizana urunganwe rumeze ukundi kuntu, gusa nuku Bibiliya ibivuze hano. Reka rero ngaruke kuri rya jambo ubahe so na nyoko kugira ngo urambire mu gihugu jewe uhoraho nzoguha. Ahangira ngo muravyumva n'ukuntu Mose yabishikirije Abisirayeli. Ndabishize mu mvugo itwerekeye twese, ni nk'uwovuga ngo nimba mwipfuza ko igihugu canyu kiba stable, igihugu kitazungazunga, igihugu kiri ku murongo mwiza, mwitwararike kubaha abavyeyi banyu, kandi namwe muzogerageze kuvyigisha n'abana banyu nabo bamenyere kububaha. Bibi bintu muzogenda murahanahana biva kurunganwe bija kurundi. Iri jambo rivuga ngo kugira ngo urambire mu gihugu jewe uhoraho nzoguha, ni inkurikizi y'iri tegeko ryo kubaha abavyeyi. Niyo mwitwararika kubaha abavyeyi banyu, muzorambira mu gihugu nzobaha. Igihugu canyu kizoba stable, ntikizotembagara canke ngo gisambuke. Muzobaho mutekaniwe mu gihe c'ubuzima bwanyu. Aya mategeko 10, ajya amategeko 10 yose muri rusangi arafise inkurikizi ku buzima bw'igihugu. Iyo abantu bayubahirije bigira ingaruka nziza, iyo abantu batayubahirije bigira ingaruka mbi. Nararonse akaryo kukwerekana itegeko kurindi ingaruka rigira ku gihugu, ryaba ryarindi ry'isabato, ryaba ryarindi ryo kutagira izindi mana dusenga, bijya vyose birafise ukuntu vyubaka igihugu. Niri rero iri ryoryo biravuzwe mu majambo yumvikana. Nimba mushaka kurambira mu gihugu canyu, muze mwubaha abavyeyi banyu. Nico gituma no mategeko jewe ndayita amategeko nyubaka hanga, na mategeko adufasha kumva ivy'Imana idusaba mu gikorwa cyo kubaka igihugu. Kandi anashaka ndabasabe bakristo mwumva no majambo, ndazi ko kenshi dukunda gufata amajambo dusoma muri Bibiliya tukayashira mu bintu vy'imhemu cane, tukumvamwo ibintu vyo gufasha imishaha n'imitima n'ibintu vyo kuja mu ijuru cane gose, ntitwumvemwo ingene aya mategeko, aya majambo dusoma adufasha mu buzima bwa misi yose hano. Ariko mwibuke igihe Imana yari kwiraha Abisirayeli ano mategeko, yari kwibategurira
kubaha igihugu citwa Kanani biciye mu ntambara Yosuwa yagwanye, yari kwibabwira ivyo bazokwitwararika bageze Kanani kugira ngo ico gihugu cabo kibe igihugu cahezagewe vy'ukuri, nkuko yari yarabasezeraniye ko bazoba imbere batazoba inyuma. Bijya vyo kuba imbere si ibintu vyo mwijuru, si ibintu vyo mu nkemu, nukuroranirwa kw'igihugu mu buryo bw'ubutunzi ekonomi, mu buryo bwo kudahungabana muri politique, stabilité politique, mbere no mu buryo bw'intambara, mu buryo bw'ubukomezi bwa gisirikare. Hanyuma rero ano majambo aradufasha hano mu buzima bwacu bwa misi yose. Abavyeyi nibo bantu ba mbere bafise ububasha bwo kuganza tumenya mu buzima bwacu. Nibo bantu ba mbere badufise ko autorité tumenya. Mu nyuma yabo haraza bigisha. Iyo tugiye mu mashure dusanga hari abantu badufise ko ububasha bashobora kudutegeka ngo nimwinjire, harageze ko mutaha ni mutahe, hataragera ko amasaha yo gutaha agera bakatubuza gutaha. Iyo tuje kwishure ducerewe bakaduhana, abo nabo baradufise ko ububasha. Ariko imbere yabo bose habanza kuza abavyeyi. Iyo tugiye mu kazi dusanga dufise abadukoresha, abadufise ko ububasha badutegeka. Twaja mu buzima bw'igihugu tugasanga hari abajejwe intwaro, hari abajejwe umutekano, ugasanga abo bose baratugira ko ububasha. Ariko imbere yuko abo baza hatangura abavyeyi. Umuvyeyi niwe autorité ya mbere tumenya mu buzima bwacu. Nibo ba mbere batwigisha gutandukanya iciza n'ikibi. Iyo tutarabitahura babitubwira biciye mu kudukarira, iyo twakoze ibitari vyo, mu kuduhana canke naho mu kuduha agashimwe iyo twakoze ibintu vyiza. Ariko tumaze gukura baraca batangura kubidusigurira. Abavyeyi nibo bantu ba mbere batwereka ko ari vyiza gukora ivyiza. Nibo ba mbere batufasha kumva iyo umuntu akoze iciza ni vyiza nyene, babicisha muri twadushimwe mpejeje kuvuga. Ni nabo bantu ba mbere batwigisha ko iyo ukoze ikibi bigira ingaruka mbi. Murabizi abavyeyi muri ko muranyumviriza, ndaze ko mubikora kandi namwe mwarabikorewe. Hari ibintu abavyeyi bacu baduhanira, kavuga ngo ko wagize iki ntuze unsabiki canke uza guhabwa igihano kimeze gutya. Namwe muraza abana banyu ko mubibagirira. Buryo umuvyeyi numwigisha wa mbere umwana amenya, ni wamwigisha kubaha, ni wamwigisha amategeko, ni wamwigisha ko mu buzima umuntu adapfa ivyo akoze. Hariho ibintu bizira, hariho n'ibindi vyemewe. Iyo abavyeyi rero bariko baradufasha gutandukanya iciza n'ikibi, bakaduhana iyo twakoze ikibi, bakaduha agashimwe canke bakadukeza iyo twakoze ivyiza, baba bariko baraduha umushinge, fondation idushoboza kuzoba abene gihugu canke abasitoyen bashoboye kubaka igihugu ciza. Biciye mu bintu nyamukuru bitatu. Icambere baba ariko batwigisha kuba abantu batahura ko ibintu vyose atari vyiza, maze bakimenyereza gukora ivyiza. Uyu muco, iyi ngeso yo gukora ivyiza ukabikora kubera wumva ko ari vyo bibereye, ntubikore kubera ubwoba bw'ibihano, ntubikore kubera bagucungishije ijisho. Ni umuco ukomeye cyane gose mu kubaka ibihugu. Burya naho mu bihugu usanga hariho amategeko, hakabaho inzego zijejwe guhana, burya bijya sivyo bituma igihugu kiba stable. Igihugu kiba stable kubera kigwije abantu bareka gukora ikibi bagakora iciza kubera ariko bavyumva, ari conviction. Nibaza ko namwe muravye aho muherereye murabona ko amahoro mufise ntimuyahabwa nuko mufise abapolisi ku mazu yanyu hose. Muyahabwa nuko hari abantu mu kibano batubahuka kubatera ngo baze kubatwara ivyanyu kuko bumva ko atari vyo, kandi ivyo bigatuma babireka. Atari uko batobishobora, mugabo kubera ari yo ndero bafise. Uko igihugu kigwiza abantu bafise iyo ndero niko gitekana. Ikindi ca kabiri abavyeyi baba ariko baratwigisha gifasha cyane mu kubaka igihugu, nukumenya yuko mu buzima hariho uburimbi, hariho ibintu bizira.
ntitwemerewe gukora ibintu vyose. Si vyiza gukora ikintu cose kikujemwo. Imbere yo kugikora banza wiyumvire bifise ingaruka izihe. Urashobora kubona ibintu vy'uwundi muntu ukabona uramurusha inguvu. Mugabe iyo umuvyeyi yakureze neza akagutahuza yuko hari ibintu bizira mu buzima, ntuce ufata uwo muntu ngo umwake ibintu vyiwe kubera umurusha inguvu. Urubaha ibintu bitari ivyawe, ukubaha uburenganzira bw'uwo muntu. Uko igihugu kigwiza abantu bafise iyo ndero niko gitekanirwa. Kuko subire ndabivuge, igiha igihugu stabilite sukugwirirana kw'amategeko no kugwirirana kw'inzego zihana abakoze ivyaha. Abo bantu barakenewe. Mugabo burya inguvu nyinshi gose za stabilite y'igihugu n'abantu barezwe neza bareka gukora ikibi kuko ari byo bahisemwo kandi kuko bumva ko ari byo bibereye. Ivyo navyo utabihawe n'abavyeyi biragoye cyane gose kubironka umaze gushika imbere. Ica gatatu abavyeyi batwigisha biciye muri vya bintu bitatu navuga, no kutwigisha kubaha abaganza. Navuze ko abavyeyi nibo bantu ba mbere bafise ububasha bwo kuganza tumenya mu buzima bwacu. Nibo ba autorite ba mbere tumenya. Uko badufasha kwirinda ikibi no gukora iciza, niko baba bariko baratwigisha kubaha aba autorite, kubaha abantu bafise ububasha bwo kuganza bose. Umwana yashoboye gufata neza iki cigwa, iyo ageze mu ishure arubaha abigisha biwe, atari kubera atinya inkoni, atari kubera atinya ibihano, ariko kubera ariyo ndero yahawe. Uyu mwana ageze imbere biroroshe ko yubahiriza amategeko y'igihugu, atari kubera atinya abapolisi canke atinye gupfungwa, mugabo kubera yumva tokubahuka ngo arenge ku mategeko. Hariho ububasha bwo kwiganza, discipline umuntu yubaka muri we iyo akurikije neza indero y'abavyeyi. Hariho ibintu yumva tokubahuka ngo akore, kandi ivyo bintu kutabikora bigirira neza cane igihugu. Nashaka nongere mvuge ngo burya abantu bareka kudukorera ikibi kandi bareka kubikora kubera ariyo ndero bafise, nibo batuma haba amahoro aho tuba kurusha bajya bareka kudukorera ikibi kubera batinya ibihano vy'igipolisi canke ibihano vy'ubutungane. Sindiko ndavuga ngo inzego z'ubutungane ziveho, abajeje guhana baveho, oya. Hariho abantu burya bataronse indero yotuma bareka gukora ikibi, hamwe twokuraho abajejwe guhana. Mugabo abantu badufasha gustabiliza igihugu neza naba abantu batiba kandi bari bashoboye kwiba ariko bareka kubikora kuko imitima yabo icibagiriza, kuko hari indero bahawe ivuga ngo ikintu kitari icawe si icawe, ubahiriza karimbi mu buzima, ibintu vyose ntivyemewe. None rero ibi bintu bitatu ubishize hamwe, no kuvuga kuba abantu bakora iciza bakareka ikibi kandi kubera aribo babihisemwo kuko bumva ari byo bikwiriye. No kuvuga kuba abantu bazi yuko mu buzima hariho uburimbi ku bintu vyose bitemewe kandi birinda kurenga ubwo burimbi. No kuvuga kuba abantu bubaha abaganza. Ibi bintu bitatu bishize hamwe nivyo bituma rero igihugu kiba stable, nivyo bituma igihugu kiba mahoro. Iyo kubaha abavyeyi kubuze, abana bagakura bagira ivyo bishakiye, ntibubaha abavyeyi babo, bishobora guterwa n'amategeko yatse abavyeyi ububasha bwo guhindero abana, canke bikava ku zindi mvo nk'iyo habaye ibihe vy'intambara mu gihugu. Murabizi imiryango irasanzara, abantu bakaja kurundana hamwe, ugasanga abavyeyi nta bubasha bwo gukurikirana abana babo bagifise. Abana barayerera uko bashatse, bagatoratora indero aho bageze hose, mumva ko baca bahabwa n'indero rimwe na rimwe itariyo. Igihugu kigwije abantu batigishijwe kubaha abavyeyi. Mwumve neza ko kubaha abavyeyi ukiri umwana ni cigwa kivuga ngo imenyereze kubaha aba autorite bose nabo muzohura muri kazoza. Igihugu rero kigwije abantu bakuze gutyo, kigwiza abantu batubahiriza amategeko, abantu batumva igituma bakwiye gushingirwa karimbi, kigwiza abantu bumva umenga ibintu vyose baravyemerewe, kigwiza abantu batumvira abaganza. Mu majambo make kigwiza abagumutsi. Nico gituma ari vyiza cyane yuko abavyeyi bakora igikorwa cabo cyo kwigisha no kurera abana babo. Nico gituma atari vyiza yuko ibi bintu vyo kuvyara tubikinisha, ngo umuntu avuga ngo numva nishakira kana naho ntoba ndi kumwe n'umugabo akumva umenga ivyo ni ibintu bisanzwe. Si ibintu bisanzwe na gato. Burya kuvyara birafise inkurikizi.
kandi izo nkurikizi zigira ingaruka ku buzima bw'igihugu. Umuntu yiyemeje kuvyara akwiye no kwiyemeza kurera umwana amurerera mu ndero yo kubaha, kuko aba ariko aramutegurira kuzoba umwene gihugu mwiza yubaha amategeko, yubaha n'inzego. Igihugu kigwije abana rero batahawe iyo ndero kigwiza abantu bakora ivyo bishakiye. Namwe murumva ko igihugu nk'ico kidashobora kuba igihugu gitekaniwe, gica kitakaza umwidegemvyo kikinjira mu ntwaro y'agahotoro. Abantu nk'abo kugira ngo batware ukoresha inguvu, udakoresheje inguvu ntibapfa bumvise. Nuko rero bavyeyi mwitwararike kwigisha abana banyu kubaha, kugira ngo mufashe igihugu kugwiza abantu bakora iciza bakirinda ikibi, kuko ari byo bahisemwo kandi babihitamwo kuko bumva ari byo bikwiriye. Muzoba mufashije cyane igihugu. Namwe bane mwimenyereze kumvira abavyeyi banyu, muzoba muri ko murimenyereza kuba bene igihugu beza, abene igihugu bubaha inzego, bubaha amategeko, kandi bakabikora batabitewe n'ubwoba, bakabikora kuko bumva ko ari byo bikwiriye. Nubu ndagukengurukiye kuba wabanye nanje muri kino cigwa. Nizera ko ano majambo yagufashije. Imana ibandanye ikwitahuriza kandi mbere nagukoreshe kugira ngo ibintu nk'ibi bigwire mu gihugu cacu. Amen.